hampande y'ivyo muri ibi bikorwa nyene nkora ndafise n'abakozi nkoresha. Musore mbega uba witwa gute? Jenny twa Manirambona Graus. Manirambona Graus. Umaze igihe kingana gute wiga ibi bintu vyo gucapa? Gerageje ndavye aho natanguriye noba ndabimazemo hafi nk'imyaka ishika itatu ine gutyo. Nduwayezu Blaise mbega utakuzi uyu mwuga wo gucapa watanguye kwinjira mu ryari? Uyu mwuga wo gucapa novuga ko ari impano, ariko ni impano ishobora kuba natanguye niga mu mwaka wa gatatu primaire. Mwaka wa gatatu primaire niho twaza turacapa utuntu duto duto nyene tukabona biraryoshe, ariko kandi ngeze mu mwaka wa gatandatu mvuye mu wa gatandatu tugiye mu mwaka w'indwi niho twaciye tuza kuvyiga neza, nkaza mbona yuko ntegerezwa no gufasha abantu bamwe gucapa. Uko ngiye kwiga nagiye kwiga muri interna, sanga rero abantu benshi ndabasumbya gucapa rero wacu usanga benshi banzanira, urumva yuko wari umwuga nategezwa kuba ndiko ndakora, kandi naracapa bakama mahera makeyi bampa 50 20 ico gihe amafaranga yaravuga. Hanyuma ndiga ngeze mu mwaka w'icumi ndahiga igisata ntegezwa gutora, ncasanga ntegezwa gutora igisata noza kwiga uyu mwuga wo gucapa vy'ukuri binyoroheye. Ncanja kwiga kuri ETSA Igitega, École Technique Secondaire d'Art. Ndiga kwiga gucapa ndabona yuko ivyo nahora ncapa nahora ndabicapa mugabo kubera yuko atabuhinga nari nsanzwe nzi bwavyo, ahubwo nahora nihenda, baca rero baranyigisha ingene nshobora kubitosora neza. Ego Nduwayezu Blaise mbega hambavu yo gucapa nta yindi myuga usanzwe ukora ko umengo hari abakuzi no mu kwikora mu gahogo? Hambavu yo gucapa jewe ndi muririmbyi, niko navuga nakivuze gatoya nagacishije ko mugako musubiye kukambaza ni vyiza. Hambavu yo gucapa je ndi muririmbyi, mugabo gucapa nivyo vyampaye kuririmba, kuko amafaranga ya mbere najanye muri studio nayo nakoye mu gucapa. Ninaco gituma nk'ubu abantu benshi bazi ngo ndaririmba ngo ndagira iki, ego nivyo ndaririmba, mugabo uku kuririmba kwiwanje vyavuye mu gucapa, kubera yuko kike gihe ntangura umuziki nawutanguye nifuza yuko ndiko ndacapa ibintu vy'iwanje no bandanya numviriza n'indirimbo ziwanje. Ego ndi muririmbyi. Murakoze gose. None mbega uyu mwuga wo gucapa aho ubwira bariko baradukurikirana aho kugejeje n'ivyo umaze kugufasha mu buzima? Aho ngejeje ni kuvuga jewe niga amashure mpereye aho wantanguriye, niga amashure ngeze mu mwaka w'indwi, urumva ko niga muri interna, sinaba ndi kumwe n'abavyeyi kugira ngo bashire kumfasha buri carico cose. Ni kuvuga nacapiye umuntu yarampa amafaranga agaca mfasha kugira ngo nze kugura ikaramu nkumbure yaheze, agaca mfasha kugira ngo nze kwikenura mu tundi tuntu. Ngiye kwiga muri ETSA rero hoho vyaciye bikura, kubera yuko naca amafaranga ya Minervare naherutse amafaranga papa yandihiye ngiye kwiga mu mwaka wa mbere. Ni kuvuga umwaka wa kabiri umwaka wa gatatu aho hose naririhira, kandi vyaramfashije kuko naciye nkora exet aho nyene kuri ETSA. Amaze gukora exet ndayitora canza kwiga muri kaminuza. Ni kuvuga aya nyene uretse yuko igihugu cafasha kugucapa nyene kukwafashije kugira ngo nshobore kwiga kaminuza ndayimare. Mejeje kumara kaminuza urumva yuko umuntu acategeza kuja mu buzima busanzwe, kwiruka turondera akazi, twiruka turondera ingene dushaka kubaho. Mejeje kaminuza naciye mbandanya ncamba muri quartier nyene aho, kandi narimbayeho muri ibintu bijanye no gucapa. Urumva yuko bimaze kumfasha ikintu kinini ya cane, uko urumva yuko hampande yuko vyampaye kwiga d'abord, birampa kwiga amashure ndayamara, ariko kandi birampa kandi kwinjira mu yundi mwuga wo kuririmba. Ego mutumire wacu, turumva ko uyu mwuga umaze kugushikana kure, wagufashije no gusozera amashure. None mbega mutumire wacu, wohanura iki ugwaruka rwa kino gihe rutitaho imyuga mito nk'iyi yo gucapa ndetse no gukora ibindi bintu? Wobahanura iki ubakangurira kwitaho imyuga nk'iyi?
mu Kirundi niho bavuga ngo uyitaye umwuga ubutaye umwana, ubutaye umugore n'abana, umwuga wutaye ubutaye umugore n'abana. Donc utafise rero no utafise uwo mwuga yotegeza kuwurondera kugira ngo wutore basi ntaza wute. Ndiko mpanura rero ugwaruka, burya nta n'umwuga mutoyi ubaho, nta mwuga mutoyi ubaho, kubera mfatire ku karoro nk'umuntu abarira ikirato. Iyo umuntu abarira ikirato abigize umwuga, wa mwuga urashobora kuba munini ya gusumba kwa kundi we yavyibaza ngo ni ibintu biciritse butoyi. Kuko nk'iki ni kibanza nkoreramo ndakiriha, ariko kandi nkaronka nayo nsigarana. Hanyuma hampande y'ivyo muri ibi bikorwa nyene nkora ndafise n'abakozi nkoresha. Hanyuma muri ibi nyene nkora urumva ivyo byose ni ibintu bituma umuntu arondera akazi, akironderera akazi gusumba kwirigwa wicaye kwirigara. Na cyane cyane ngiriye ko nibihe turimwo ubu turi mu mbona kazoza, turiko turaba twese dukurikirana turaba imbona kazoza rero kugira ngo tuyishikeko nuko twese dutegerezwa gukora. Muri uko gukora dutegerezwa gukora ibi bintu nyene vy'imyuga, tugakora ibi bintu byose by'ibikorwa mvabwenge biva mu bwenge bw'iwacu, hanyuma tugaheza tukabishira ku mugaragaro bikadutunga bikongera bikadutungishiriza abacu. Mpanura rero ugwaruka yuko abatariko barakora imyuga nibayikore, kuko umwuga ni kirumara. Ego murakoze cyane, twumvise ko hano nyene ukorera uno mwuga wawe wo gucapa umwuga mvabwenge ko ukoresha n'abandi bakozi. Mbega amahera nyene ubahemba canke agashahara ko kwikenura kava nyene muri bino bikorwa mu mwakoreye ngaha nyene? Niho biva muri ibi nyene ndiko ndakora, sinokubesha ngo biva n'ahandi. Uretse yuko ibintu bijanye n'imyuga ni ibintu uba uri kurakora ubandanya uraho nyene ukabandanya ukora kuko biva mu nguvu. Ukoresheje inguvu amafaranga araboneka. Ego. Aho turumva kweri uri umwe uri guterera muri ambona kazoza mu gufasha ugwaruka ndetse no kubaha akazi ko kwikenura. Turaho nyene, mbega aye nyene uba ukoresha abakozi bangahe muri uno ruganda rwawe? Ntibirakura cyane ariko ndafise babiri, aho babiri gananje mba ndimwo wa gatatu, ncanjamwo wa gatatu. Urumva yuko abo babiri sibake nibaza yuko bimaze gukura umuntu akagura akarere tuzokoresha n'abasumbabo. None nyakubahwa, mbega abifuza ibi bikorwa ukora bo gusanga he, nkaho ukorera nka adresse wobaha kugira bashobore kugutora neza? Kugira ngo bantore biroroshe cyane, baciye ku mbuga ngurukana bumenyi kuri Facebook barandika Papa Baleze Art, baca babona neza ahantu nshobora kuba ndi. Hanyuma kandi barashaka kunyakura ku nimero ya telefone 79 7 42 884, iyo irakora no kuri WhatsApp. Hampande y'ivyo abantu bose baba muri Nord cyangwa se abantu baba aho baba hose, ni iyi entreprise yanje y'ibikorwa mvabwenge iri Bujumbura, Burundi, neza na neza muri komine Ntahangwa, hanyuma ni zone Kamenge, ni kuvuga kwibarabara gicenda muri Gikizi. Naho ego bakunzi ba Akiwacu magazine, murumva umutumire wacu ko ariko arabakangurira gukurikirana n'imbuga ziwe, mbese kuri Facebook muronderaho nimero ziwe yazitanze, kandi yatanze na adresse muba muri Noro aho bashobora kurondera bino bikorwa. Mbega nkabona ko hari abantu babibaza ngo izo sanamu kenshi zirazimvye, ndetse n'abagira ubwoba bwo kubaza, mbega bo bahumuriza nk'ibiciro kanaka boza baratangurira ko naho kuba gato cyane kanini mugano wafise amake ntazaritinya? Aha dukora ma service agenda atandukanye, turandika ku mwoto, tukandika ku mpuzu, tukacapa ibicapo, tukandika ibintu byari byo byose turavyandikako. Urumva rero amafaranga yose umuntu afise, turayakorera. Hariho na service y'amafaranga 2,000. Hariho service y'amafaranga 2,000 kuduga, muga bigenda biraduga sero y'ikintu umuntu yifuza. Ego. Bakunzi ba Akiwacu magazine mudukurikirana muherereye mu micungararo itandukanye,
nukuvuga murumva ko kino kigo ino entreprise ya Blaze ari entreprise itera imbere, barandika ku mamoto, barandika ku mpuzu, ndetse baracapa haba ku maportaye, ku bintu byose bitandukanye. Nawe arandanya kubatera kamo mushishikare gukorerana ibikorwa vyiwe. None mutumire wacu, natwe nukuri turagushimiye kuri Akiwacu Magazine, akajambo kamwe ugira akajambo tekerera abariko baradukurikirana ko bakahe? Akajambo notekerera abariko baradukurikirana, yaba abakora imyuga yaba n'abatayikora, dukunde ibintu vy'iwacu. Akenshi abarundi turafise ingorane yo kudakunda ibintu vyacu, ukabona ngo ikintu ngo cakorewe mu Burundi ugacuvuga ngo ibintu bikorerwa hamwe ku Gicenda. Oya, ni kuvuga dufate umwanya wo gukunda ibintu vy'iwacu, kuko je hari hahantu maze kubona yuko abantu bahamagara ngo bashinwa ngo nibaze ngo gukora ngo ma everyday ngaha, mugabo aho iwacu mu Burundi hari impano zigenda zitandukanye. Nk'ubu hari ihiganwa riheruka kuba inkingi z'imbona kazoza, uretse yuko jewe nari nafatiriwe nari n'ivy'umuziki ntahiganywe, ariko hariho abantu twabonye bafise impano nyinshi. Ni kuvuga tubikunde, hanyuma duheze tubikundisha abandi, hanyuma ugwaruka nabo dukura amaboko mu muzu dukore. Hanyuma abafise uburyo bwo gushigikira ibi bikorwa mvabwenge babishigikire, kugira ngo twese tudugire rimwe imbona kazoza 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere. Ntibirinde gushika no muri iyo myaka duce dutera imbere hakiri kare, igihugu kizoca kimera neza.